Kuri uyu munsi ugira gatatu turanezerewe cyane, nezerejwe nuko mbona mwese mwagumye ku gicaniro, twese tukaguma duteramye. Ndabakengurukire mwese cyane cyane mpereye kuri izi ndongozi nkuru mu gihugu, kubera zari zifise amabanga menshi ariko baremera turateramana ngaha kuri iki gicaniro. None rero umwe wese mu cubahiro ciwe yiyumve, kandi ndamukengurukiye cyane. Baririmbye ururirimbo candibuka, kandi ni vyiza kuza turibuka. Ndibuka abatumwa ba Yesu, igihe cyose abakuru babafata ngo babaze ivyo barimwo, babanza kubibutsa bose ngo muribuka kuva kuri Burahimu kuduga, ati n'ubu rero nivyo turiko dushingira intahe. Natwe hari igihe mpora niyumvira nti ubwo Abarundi twofata tukibuka neza Uburundi, tukaburaba, tugaca tuvuga tuti iyo tutaja mu vyago tuba tugeze hehe. Umunsi rero twaca dufata ingingo tuti turirire Uburundi, turire kuko ubwo Burundi twabuze ingene buba bumeze, tukarira tugaca tuvuga tuti tubureme rero uno munsi, kandi birashoboka tuce turema ubwo Burundi bwiza. Nanje rero niho nciye nibuka turi mu biganiro duhejeje kugira amasezerano yo guhagarika intambara burundu, ntuze umuhuza yari Jacob Zuma, hanyuma bari kumwe na Perezida Mbeki bicaye, amasezerano ahejeje gusinywa, hanyuma acavuga ati mbega mwebwe Abarundi iyo murose ibintu vyiza ntimuririmba ntimuvyina. Hanyuma babaza umukuru w'igihugu w'ico gihe Domitiano bati we ntiwovyina? Ngo yango twebwe iwacu ngo tuvyina tunyoye. Hanyuma rero umva ari Perezida n'icegera ciwe Mbeki na Zuma baca bitera akavyino, bo baca batanga kwitambira, bo baranezerewe. Ibaze nibo banezererewe Abarundi, Abarundi batanezerewe, baca batangura kwivyinira nyene baragatamba neza. Hama baca bavuga bati nkuru nziza weho gute, we nawe ntaco ntuvyina? Niho yaca atera rero ako karirimbo kuva uwo munsi niho kaciye kabarurangiranwa ngo warakoze Mana, integuro yawe ni nziza, warakoze Mana, integuro yawe ni nziza. Nari murazi ko nk'ibi Imana yari yarabiteguye, abatemera nibo bonyene batabimenya ko Imana yari yabiteguye. Ikintu cyose kirafise umwanya waco, umusiguzi yarabivuze, ikintu cyose kirafise umwanya waco. Mugabo rero kera bavuga ngo kirazira kurara ahantu hatagira amazi, ngo kuko ngo Imana ije kurema yocibura amazi ikoresha. Rero natwe tumenye ko tegeza gufasha Imana kurema, twigize uduhushi two muci, Imana nawe yirabira hirya, nitwe rero dutegerezwa kuyifasha kurema. Rero muri iki gihe twavuze yuko twaje kugira ngo twige ingene dushobora kurema Uburundi bushasha, Uburundi umuntu atagenda arakangagurika. Je namwe niyumvira mbega kuko abariko bavuga bose bama bahera ku kintu ngo je nogirira ikigongo utakinsavye. dusubiza amaso inyuma. Mu Burundi ninde yosaba ikigongo?
kubera iki twubakiye ku binyoma. Wigeze wumva abatutsi ngo abahutu batadusavye ikigongwe, abahutu ngo abatutsi badasavye ikigongwe? Koko urashobora kwemeza yuko abahutu mu Burundi ari bo bishe, ko abatutsi ari bo bishe? Twe twavyemeje kubera ikinyoma. Abicanyi barishe, ivyo tubanze tuvyumve kumwe. Abicanyi barishe, hanyuma baca barinyegeza, binyegeza barondera iyo binyegeza mu bwoko, kugira ngo bagirize ubu bwoko bongere nabo umva hacaguma hagirizanya ubwoko. Mugabo abicanyi n'abicanyi. None abo bantu binyegeje igihe kingana gutyo, bazoza rero ngo basabe ikigongwe? Twebwe rero icyo twokora nuko twotereza kwicara tukiga ico kibi cyakozwe, hanyuma ico kibi tumaze kukibona neza tugaheza tukamenya ingene tukigirira ikigongwe, kuko ikibi nta kigongwe kizodusaba. Ingorane dufise rero nuko ico kibi hariho abadashaka ko tukimenya. Tutakimenye tumenye ko turiko turakangarizako, duca twiguma tuvyigisha muri salo, muga tubishiza habona ntaco yaba ikivuze. None uno munsi bokubuza uko wewe utavuga ubwoko bwawe, ahubwo niho babutanguye kuvugwa rero. Uvuze uti je sinzovuga ko ndi umuhutu, bizaba bitanguye kuvugwa. Nibijya rero abana baca bazarabaza ngo mbega ubuhutu ni igiki? Ahubwo nitwerekane neza ayo macakubiri yo yavuye, kugira abana bacu bumve ko ataco vyabivuze, bavuge bati mbega abo basokuru bacu bari bakomeye cyane ntibari bakomeye. Muga mu gihe tutazovuga tuti ntibari bakomeye, ababikoze ntibari bakomeye, tubagirize twese ntibari bakomeye. Hanyuma rero ico gihe tumaze kubigaya twese duca twiyubaka. Jemwe nimvira Uburundi iyo tutagira ico kibazo babogeze kure. Ni murabo umutahe twahereye ko mu 2005, rabaho tugeze nkaho usanga ari urota yuko twabisubiza inyuma. Fata kuno munsi wari umutahe dufise kugira duce tubandanya. Nico gituma tuvuga tuti ivyo bibi biguma bidufata bimeze nka shetani, dutegerezwa kubikubura tubirandurane n'imizi, kugira ntibitubere intambamyi zo kubandanya. Kuko kugira aho wogiye ugaca utangura kuraba mwene wanyu ngo ubwo ujya hari icava amarira, ntivyo babikwiye neza. Rero turifuza yuko uwo mwaka dutangura kuwubaka duhereye kuri twebwe nyene. Cyane cyane ivyo ndabibwira indongozi yuko uwo mwaka zowugira umwaka w'umwizero. Umwizero ko atabarundi bazosubira ubwo bwicanyi butagira izina bujaniranya, ibintu vyo kujaniranya tubikureho. Ngo banaka ngo urabona bajya iryo jambo turikureho, tugire umwaka w'umwizero, umwaka indongozi zose zikorera koko abene gihugu. Rega je Burundi nabonye umugisha buriko burinjiramwo urakomeye. Twaguma twiyumvira gusubira mu Misiri, no kuvuga gusubira inyuma ngo ntidushobora gukora tutari kumwe n'abanyamahanga, turashobora gusubira inyuma. Je ndiko ndiyumvira, nimwiyumvire namwe, iyo abacuzi abazungu basanga bacura amasuka, imihoro, ingangura, amashoka, nimwiyumvire iyo babandanya bakora atabo baciyemwo. Uno munsi twadufise amahinguriro angana gute mu Burundi? Tuze turiyumvira abarundi, abantu bari bageze aho bamenya ivyo twirirwa turiga ngo kubika ibifungurwa
bakamenya yuko inyama bashobora kwibika imyaka n'imyaka bigakunda, bakamenya gukora fromage beurre, kumenya kubikora ivyo byose. Nimwiyumvire rero iyo tuba tugeze, yariko aravuga ngo njabwenge, abarundi bari baciye ubwenge kandi batize. None nko kumenya yuko iki ari icuma, ukamenya yuko gishuhije gica gishonga kigacika amazi, ukamenya ko gisuye gukanya gica gishika icuma, ubwo ntibwari ubwenge. Ukamenya icyo ari cyo. Mugo no munsi dufise abize ivy'ubutare n'agataka banganike. Ivyo byose mu Burundi abarisasiye muri geology n'umuyoro. Mugabo kugira baze bakumenyere bwa butare mpaka umunyamahanga bari waza. Narigeze kubivuga ndabatwenga, mugari umwe yaciye ambwira ngo watugaye. Umugeologe nyene ngo watugaye, ntego nabagaye. Kunanirwa n'ikintu sogokuruza we yamenya. None nticari mu Burundi. None abakera bari bafise ivyuma bikomeye vyo kwimba amabuye. No kuvuga vyari biri ngaho tubitsitara kubera ko utabizi waravyize. Hanyuma acatangura kutembera Uburundi bwose. Haheze nk'amezi angahe nagiye mbona anzanira amabuye y'amamarble. Yazanye ubwoko honorable Manuel Ngirango niwakiyafise n'ubu ubwoko butanu bw'amabuye ya marble. Mugatwirirwa turaja gusuma amamarble mu Bushinwa muri za Turiki tuyasiza hi Burundi. Yacereye aza kunyereka ati ntubona ko ndabitoye, ni none yo ntakubwira ubona bari kubitoha. Ubwenge n'ubwi wanje. Aho yagiye kuyatora aha mu ntara ya Gitega harimwo na za Rutana. Mugabo none ko atabonye kiya cuma duheruka gutora ubu. Duheruka gutora icuma kandi twasanze amabuye twabara dutsitara ko duhonyorako. Ega bace banyereka ifoto abene gihugu bari hagaze kibuye hejuru nta kurinda kwimba. Mumva ico gihugu ubutare batarinda kwimba. Je navuze ntu umugisha uri kuraza mu Burundi ntusanzwe. Ejo ku mugoroba nagiye mbona banyereka ahantu hajeje gutora ayandi maminere dofer be n'inzahabu aho hirya sikure, aho hirya muri Kaniga uduga igihinga babitoye ejo. Mugabe igitwengeje n'abanyamerika baje barasura, nabonye bariko basura mu mazi, banyeretse amafoto batega duhejeje kubitora. Ati dusanze harimwo fere harimwo n'inzahabu. Murumva ingene Uburundi bwose nacembona yuko bwuzuye ubutare twananiwe kuburondera. None bimwe nababaza ntimbwira itunga kama ivyo bihugu bitunze bifise. Itunga kama ivyo bihugu bifise tutagira nibiki. Imana yaraduhaye, hanyuma Rusiferi nawe acaraza adutwara ubwenge bwose. Kandi kubera twemereye kuyugururira. Ego nivyo baduteye ku nguvu. Ariko rero je gitumva twimvira ubundi bushasha. No Burundi twoca twunga kuri bwa Burundi twari dufise kera. Je bariko barakubwira inkuru y'umugera mu mana za mugera. Ukaraba ingene umwami ariho yaja kwambariza Imana, gushikaho n'abazungu baza barondera aho nyene, birerekana neza yuko Imana yaba mu Burundi guhera kera. Hari ijambo ngo umupfumu wa Mwezi yamubwiye, Mwezi yavuze ati tubatere, bajya missionnaire bagishika imugera, ati tubatere, ngo umupfumu wacu amubwira ngo ya ngo niba abatarabi Imana ngo Imana yonyene izobiyirukanira. None mubona Imana yarabirukanye, vyerekana yuko Imana y'imugera yari ijyamana tuvuga uno munsi. Nico tubavuga nti twunge Uburundi tubwunganishe na burya bwapfu, dukuremwo Uburundi bwapfuye tuje ku Burundi bwiza buce butwera umushinge dufatanye n'Uburundi n'ubwuno munsi.
nuva twirengagize amohe y'umuntu wese avuye inyuma y'urugo. Kugira tubishike ko rero nuko tubanza twese turagira igitero kuri kahise kacu kabi. Tutemeye kukagira ku igitero twese turabarundi ntituzosubiza hamwe bikunde. Ntibizokunda. Nico bituma gusubiza hamwe tuvyumve yuko ari itegeko ry'Imana. Gusubiza hamwe n'itegeko ry'Imana tubifata uko nyene. Kugira dushobore gusubiza hamwe twebwe nyene turaha twemeye ko turi abana b'Imana, tuje hamwe duce tugira igitero kuri ako kahise kabi. Tutakabonye ko ari kabi ntidushobora kugagira ku igitero. None twotera ico tutabona. Abantu benshi barashavura iyo babonye kuri ko kuja habona. None hari ico mubaye? Kandi burya babikoze ntugire ngo burya barashika 200. Je ndabwire ababikoze ntibashika 200. Mugabo turafata ubwoko bwose ngo nibwo bwabikoze. Ubwo bwoko bugaca buja mu kajembegete. Uwabikoze aca bwanduza agaca avuga ngo murabona naba bari ejo ibijanye no gusubiza inzu n'amatongo ingene vyagenze. Ngo abahutu ngo ya ntwaro y'abahutu ngo iri kwiradusohora. Iyumvira umaze imyaka n'imyaka mu nzu y'umuntu. Serugo yarapfuye. Hanyuma bakubwiye bati subiza kandi ntacuba. Ugacubona ko bakunyaza inzu yawe ntuze. Ega hariho n'abageze ku rugero n'ugomba kwiba umubujije kwiba umenga umugiriye nabi. None ibi turi mu by'intwari bereye. Umuntu kamubona yuko agira yiba ahantu. Umubujije umwase wiwe. Genda mubaze bamwe bari bamaze iminsi bayoragura yatererara. Abo funavuga bati basi ivyo nakwivye biramaze twara nawe ndirutse. Oya ashaka ko biguma ari gwiwe. Urabona umuntu akugaza ko twawe uti tubigenze uko ngoya tubigenze uko nshaka kandi ari gwacu. Ntivyoroshe. Abantu rero arakora icyaha bavuga ngo werekane ico cyaha akumva akwiye kwigumira muri ico cyaha. None rero dukuremo ivyo kuvuga ngo ni banaka nituvuge ngo ni naka. Ariko ndabinezererwa kuko ubu hariho abemeye kubivuga neza kandi babibonye. Ujya mu bwo kumenya ukuri no kurekuriranira baramaze kuvugana n'abatari bake kandi bakemera kuvuga ukuri. Buryo umuntu yemeye kuvuga ukuri nawe nyene arabohoka. Hariho abantu no munsi babaza base ngo nivyo ivyo vyarabaye warabikoze. Hariho umuvyeyi umwe yashinze intahe yerekana ingene vyagenze nawe nyene uruhara rwiwe abana be baramubaza ngo nivyo ivyo warabikoze. N'abana be bakamubwira bati ntimwari mukomeye. Mwumva yuko iyo bimenyekanye nk'abo bana baciye baruhuka bacarumva bati ntibinyagirizwa. Mugabo kare twinumiye bizokwagirizwa. Ivyo rero nico nshaka yuko twebwe tubanze twisubirize hamwe uko turi twebwe bantu buno munsi hanyuma tugira igitero kuri ako kahise niko kazoca kadukundanisha kuko n'umwasi mubi ako kahise kabi. Nico ituma jewe nishimikiza cyane iki gisoma cyo muri Korinto ba 2 ikigabane ca 5 ku murongo wa 17 ngo nuko rero umuntu wese niyo abari muri Kristo nitwaba rero muravyumvise nitwaba turabi Imana. Urumva bavuze ati nuko rero umuntu wese niyo abari muri Kristo ni kiremwa gishasha ivya kera vyarashize ibishasha biraho. Twebwe rero nitwumve nitwaba tuzi ko turi abana b'Imana niducike rero umurundi bimwe nabwira nti tureme umurundi mushasha muri twebwe nyene kugira ngo duce tumenya yuko ivya kera bidashobora kudufata uno munsi. Ikintu kirakomeye twebwe tumaze kuba umwe tuzobadukiza. Ndabwije kuri tuzobadukiza
none ko tutari bureme ako kahise ngo tukabemwo tuce tugahonyange ntidushaka kukarema ngo kagaruke no kuremantanya rero ubuzima bushasha mvuge ntitureme ubuzima bushasha kugira ivyo bishoboke rero nuko dushobora kuvura imitima yakomeretse Ibururi igihe mperukayo narabigishije nkabona yuko nahejeje kuvura vyaheze muga hageze gutanga amajambo hariho umwe nagiye numva avuga ngo wewe ngo uri kushira ku muti ngo kugihute ngo kitamenetse ngo banzu kimene none ndakimene gute ko je narinzi ko namenye nakimenye vyose nkabishiraho none ugomba ndakimene gute acavuga ngo hango hariho abantu bitwa ngo intera ngo abandi nabo bakitwa intore ngo none rero ngo iryo jambo ritatuvuye ko ngo ntavyo riko ravura none ndakugire gute nturi intore rero kuvuba umva hariho umuntu yababaye ku mutima ku buryo umenga mugare ibintu byo kwihora buryo umenga ni kamere k'umuntu nako nyene umuntu yaduha akarero keza yagatanze ku umwana mutoya hajya kwihora ni kamere k'umuntu urana umwana mutoya aciga gutambuka atsitaye akinaga ngo cira handa hakubite ugaca ukubita kwisi agaca yinezererwa ngo birahetse ukubise kwisi ntuze isi niyo yamusindiye niyo yamubabaje none kwikubise ndanezerewe uwo wundi rero nece nabajije uvuze rero none ndabitinera nabo abo bakwisinera umva ni ikintu gikomeye cyane none rero twe dushize hamwe burya twadoheje kuvura imitima yakomeretse kuko hacaza ivyizigiro muga vyose biravye ngira ngo biva ku bunebwe kuko abantu bariko barakora ntibigera basamara muze murabe ikinebwe ca mbere nico ca mbere cidoga nico cama kiriko kiridodomba murandabirabira ku bantu bari kuri kontware mu kabare nibo ba mbere bavuga nabi je narinzi ko ariho hambere bovuze neza none niho hambere bavuga nabi amajambo mabi yose uyasaga mu kabare agafata brochette akagotomera icupa ngo ubukene tuzobavamwo gutega yemwe murazora mu kabare niho hambere havugirwa ngo ubukene tuzovamwo gute kandi bariko barya ayo mahera nyine bayarya nabi murumva yuko umuntu akozwe nyene niko akozwe mugabo twega twemeye kuba abana b'Imana ni duhinduke tube abantu b'ubuntu ivyo gusubiza hamwe rero twe mu Burundi nta muhuza dukeneye umuhuza ni twebwe nyene ico rero naco nyene mukimenye nihaza umunyamahanga baratubwiye hariho umupatiri yaduhaye akarero kamwe yari Roma igihe abarundi bari batavugira ibiganiro baja Sane Gidio abahutu n'abatutsi bakagenda bose baronderawe ngo bafashe kuronka aho barara ngo turondere ivyumba bizimbutse kuko dushaka gukoresha amahera make akabaronderera ngo ivyumba gushikaho barondera bati reka turyamane kugira turihe make ngo akazabona b'abahutu n'abatutsi bagiye mu biganiro barararanye mu cyumba kimwe kugira barihe make hanyuma bagenda mu biganiro bageze hahandi Sane Gidio bagaca bamwe bicara hariya abandi hariya bakankana rero biteye ubwoba muga bavuyeyo bagaca basubira kurarana ngo barihe make ivyo naravyiboneye abarundi haje nk'umunyamahanga muze murabe ingene bashuha ndibuka mu 2015 igihe President Museveni yaza mu Burundi guhuza abanyepolitiki yarari hajya kuri rya hotel Bel Air ikiriri
agirisha inama gushika saa 3 y'ijoro acavuga ati ntimugire ubwoba naho atamahoro ahari muraza kurara ngaha ivyumba birateguye reka dukore muza kurara ngaha saa 3 igeze ati nama reka tuyihagarike tuzoyibandanye bose baca baritahira inkozi ziravuga amagrenade arasana mwijoro ryose kugira bereke Museveni ko ibintu byacitse hanyuma bukeye baragaruka saa 3 ikibazo cyambere babajije ati ko naraye ndumva inkoho n'amagrenade hapfuye bangahe ati nta wakomeretse muri mwese oya ngo ahubwo nimwe murasa rero ngo kuyo mutabari mwebwe mwari kwirasa nta wirasa acababwira ati mwebwe ndabazi hajya mwarasa ngo numve yuko mwamaranye iyo umunyamahanga hari abarundi baca bankana mwarabonye mu minsi heze erega shetani turacagenda mu minsi heze bumvise yuko ari inama yawo ni ijejwe umutekano igira iberi Bujumbura ntimwabonye ko baciye bamara abantu kuko bumvise umunyamahanga baza bumva ishirahamwe igihumwe bwa buraya yuko rigira inama kubijanye n'Uburundi kugira ngo badukure kw'ibihano baca baratera amagrenade mumva yuko abanyamahanga natwe batubera icago kuko baje injyane ziba zitanguye none ndababwire kugira dukire ntiturondera umuhuza ni twebwe nyene muti none ko twakoraniye ikibi tuza kuyihuza gute jewe niga muri kaminuza igihe badata wacu bagabura itongo je ndabaza ikibazo kimwe ni mbega mwebwe ntimura muja gusatura amatongo y'abandi batego none mwananiwe no gusatura itongo ryanyu ngo ni ngombwa ko duhamagara abashinga nta kandi namwe ari mwe muhora muja kugaburira abandi mwebwe birabananiye cafata ingingo je nije nari bagaburiye imvire ni umunyeshuri niga mu wa mbere muri kaminuza nabo barakuze nibo bafise uburambe mu kugabura amatongo ni jewe nayabagaburiye kandi ntibatase na gatowe ndabereka tubanze twumvikana ingene muza gutora turabe heza na habi kwibarabara turahagabura ukwaho mu myaba tuhagabura ukwaho hanyuma mu kabande bigenda uko kubera hari ikigaba kitazi gusasira ikawa wewe ahuza kugwa ugasanga ni mu kawa z'uwundi ucumuhahangana naho wewe kugira izo kawa zikwegukire kuko warazibagariye nawe ntiyigeze abagarira buke nzamo naturagabuye biraheze none abarundi twebwe nitwibere umuhuza twebwe nyene ko umuhuza wawe we ntivyoroshe mugabo birategerezwa hakaza umunyamahanga duca tujyana igihe twari mu biganiro twarananiranywe neza hanyuma abo muri Afrika y'Epfo baca baradufunga badufunze iminsi 3 bwira buca bari baduhaye intebe zitarenga 8 wowe ukicara kugira abahagaze bo bararuhuka abahagaze wowe uruhuke uhagaze nawe akurindira ca wiyumvira nka jewe ngaca mva hasi ntire wose ntingo wicare ubundi akicara ati Ambroise ngo wicare duhanahana intebe iminsi 3 badufunze mugabo rero gitwengeje baratugaburira ico batwinye gwari urwagwa kuko abarundi bazi ko ariho babashaka guca bavuga neza hanyuma rero umunsi ugira 3 niho baturekura twese twaruhukiye wamenga ni inka zishotse muri hoteli iraho y'umuzungu yaritavye Imana ubu niwe yaravye abarundi acavuga ati nabonye abahutu ndabona abatutsi ngo mugana abuze umutwa ngo rero nanje ngo nitwa Mr. Twa ngo ndo umutwa nanje serukira abatwa kuvubu ndagiyemo mu barundi araraba abarundi nyene bashitse bose bashikira kuri kontwari bariko baratwenga acabwira abakozi biwe ati nibicare hajya ivyo baza gufata byose nije ndiha turicara uwa mbere nza numva ngo ariko murabona ngo aba South Africa ngo murabona ngene badusuzuguye ngo kudufunga ngo sabirabure nkatwe ngo batubisha ubwenge ariko urabona kakagaye ngo kudufunga turi abantu babagabo dutanguruko ngo none handi twovyimarira
niho twabimariye wenda babwire twace dufata ingingo ejo mu gitondo tuze duhure tubimare amagara wenda batera inkuru abasoda twaravyorosha harimo umwe yari umusivile yaciye aja kubwira umushefu wiwe ati babasoda baratugurishije karabaye kubera abo twavugana baraba ofisiye bo mu gisoda ca leta indege bayuriye saa 9 y'ijoro ngo baduhunge bwakiye dutamba twirorera ngo ntibihere mugo uburuhiro twagiye guhurira Dar es Salaam havuyemo umuhuza byose twaciye tubiheza hanyuma rero duhejeje kugira amasezerano neza kuko ni jewe n'umuhisi sinunguruza twayanditse duca turashira abahuza tutishira ku mukono namwe twabibahaye saa 4 babidusubije nka saa 5 y'ijoro turimvira none bariko babikoze iki ko ari ivy'iwacu tumvikanye bo bariko babikoze iki hari waciye aturya kara ati hajya awamaze kuzanamwe umunyamahanga mu vyawe nawe ategerezwa kurabamwe inyungu yiwe kwirimwo aca tubwira ati akarorero abana babiri bananiwe kugabura umucungwe bagahamagara uwundi mwana ngo abagaburire nawe batamuhako icyakora mu kumanyura arawufyonda kugira ngo ujya mutowe habe n'ubuseseka basi kubera inzigo akimanyura gifyonda kuko ntagikunda none abarundi dushaka umuhuza ameze gute ni twebwe nyene ni twebwe kugira ngo tuvyumve neza ni umugani kuko vyarabaye turaba ingene Yozefu muri Bibiliya yasubije hamwe na bene wabo tubisanga usomye mu gitabo c'amamuko igitabo c'amamuko ikigabane ca 50 kuva ku 15 gushika ku 21 niho ucubona neza ingene basubije hamwe bonyene atamuhoza abayemwe kuko ico natoye mu apotiri igitabo c'itanguriro mu katolika ni amamuko 50 kuva ku 15 gushika 21 reka ndahasome neza kuko nivyo bitubera icigwa kare umuhuza wabajya abana igituma bari baremye yari se wabo niwe yari umuhuza bavuga bati Yozefu ntaca azotugira kuko papa nihari baribagira yuko nigihe bagera gusoma ubwa mbere yabafashe neza akabereka umutima w'urukundo kandi se atarahari niho yari kuca bahazugira akati ndababonye mugabo baravyibagiye bagwabona ko azobakorera ikibi uko bigenda kose rero babonye bakavuga bati hajya atinya papa rero ubu papa agiye rero mwumve ku 15 niho dutangurira ngo bene wabo na Yozefu babonye ko se yapfuye bavugana bati kumbure Yozefu azotwanka adusubirize mu ndumani nabi yose twamugiriye murumva atubure ko apfuye Yozefu azotwanka adwihore baca batuma uja kubwira Yozefu ati so wawe atarapfa yaratanze itegeko ati muze mubwire Yozefu muti turasavye ugira ikigongwe ku bugome bwa bene nyoko no ku gicumuro cyabo kubera inabi bakugiriye urumva rero batanguye kumwibutsa bati basibuka ko ari hari ati atarapfa urumva ati so wawe yatanze itegeko ati muze mubwire Yozefu muti turasavye ugira ikigongwe ku bugome bwa bene wanyu no ku gicumuro cyabo kubera inabi bakugiriye ubu rero turagusavye nugira ikigongwe ku bugome bw'abasavyi b'Imana ya so wawe Yozefu acararira babimubwiye umva ni nkuko se yadutumye tukubwire murumva yuko nabo nyene vyarabagoye gusaba ikigongwe
bavuga bati papa yatubwiye ngo tukubwire tugirire ikigongwe. Hanyuma Yozefu yumvise ko bakimufitiye akazikira, erega ngabo bakweretse yuko batakwizeye, nico gituma yaciye arira. Yozefu acararira babimubwiye. Bene wabo bagenda gukubita inkoro hasi imbere yiwe bavuga bati turarengutse turabaja bawe. Yozefu nawe ababwira ati ntimutinye, mbega ndi mu kibanza c'Imana, mwebwe mwiyumviriye kungirira nabi, ariko Imana yiyumviriye guhindura iyo nabi mu neza kugira ngo irangure ibiriko biraba uyu munsi ngo abantu benshi babeho. None rero ntimutinye, nzobatunga mwebwe n'abana banyu. Arabahumuriza abayagira ibibashika ku mutima. Murumvise Imana vyose nibikora. Murumva na Yozefu avuze ati mbega ndi mu kibanza c'Imana, Imana niyihora. Je ndakubwire, je hariho ibintu namaze kumenya, abo dukunda kugendana baranzi, iyo wankoreye ikintu ngashavura cyane ndarondera ntije no gucira urubanza no hava nkurenganya cyane ngagucira ururengeje cyane nivugira nti sawa Imana niyo nkuru. Kandi hajya ntugiye ngo simba kubwiye, ndabwiye nti Imana niyo nkuru izoruca. Hariho nabandi nahora mbwira nti urahiga ubusenga iyo nsenga, niba busenga iyo nsenga ntirenganya, niba busenga naho Rusiferi nzokunesha. Usenga iyo nsenga ntirenganya, usenga Rusiferi naho nzokunesha. Imana niyo nkuru. Rero kugira ngo tugiriranire ikigongwe tuze turafatira akarorero kuri aya majambo. Murumva kugira uzuro ny'umuntu yibaho gusaba ikigongwe biragoye. Mugaje ndakubwire ikigongwe ca mbere kibaho mu Burundi, kugira uvuge ko usavye ikigongwe nuko wemera ako kabi kakaja habona. Umuntu wese abuza yuko ujya mu guho kumenya ko ndi kurekuriranira udakora, mumenye ko arimwe akabi ashaka ko kabandanya. Mugabo gusaba ikigongwe ca mbere kibaho nukwemera ako kabi kakaja habona ubusavye ikigongwe. Mugugumyunana muwo muzobona yanka ko kujya kuri kuja habona, muce mumenya yuko ari we Sekibi afise umugambi mubi ku Burundi. Nico gituma turi abana b'Imana twemere uko kuri kuje ahabona. Hanyuma tumaze gushira ahabona rero Abarundi twebwe nyene twagushiza ahabona, nitwe tuzomenya uko tukugenza. None mugomba tugenze ukuri tutakuzi, tubanze tukumenye twese twemere. Hanyuma Abarundi duce twicara hamwe tuti none uko kuri tukwifatamwo gute, tukugenze gute. Hanyuma ikituvamwo nico kizoba arico. None Abarundi tuzokwemera gusubira kwihamba yemwe. Ico je ndakizi yuko tutazosubira kwihamba. Ico ndakizi kandi ndacemera. Kubera iki? Kubera Imana twayihaye ikibanza ca mbere iri imbere yacu. None rero ico no basaba uko bene Yakobo urumva nabo nyene baravuze bati twe turabizi vyabaye, mugabo papa yavuze ngo tukubwire ugirire ikigongwe bene wanyu. Kandi buryo bwo gusaba ikigongwe nawe aravuga ati mbega je ndi mu kibanza c'Imana, Imana niyo yobihora. None haca aravuga ivyo Imana yakoze, yuko Imana yagize bijya kugira bo bagize bijya bibaza ngo ni bibi, kumbe Imana nayo cibihinguramwo vyiza kugira abantu benshi babeho. Mbe murazi yuko Yesu yabivuze ati urutete rwa sinape rudapfuye ngo ruje mu kuzimu rubore ntirumera, ariko iyo rumeze ruvamwo igiti kinini cyane inyoni zo kwisi zose ziza zikarikako. Erega natwe ko turi abana b'Imana nituvuge tuti ivyo vyabaye kugira ngo turonke aho duhera mu kurema Uburundi bushasha. 2015 je navuze nti birakabaho
naho byari bibi, kuko byaratumye abarundi tumenya ingene twokwigenza. None nimwabaye ko ariho duca tuja mu mahoro by'ukuri. Rero ivyo bibi ntibidusamaze, Imana hagiye yaducishije mu muriro kugira duce mu iforoma, hanyuma tuzuke turi abarundi bashasha. Uno munsi nituvyishiremo rero ko turi abarundi bashasha, hanyuma rero ubwo bushasha bwacu duce tububandanyana. Kuko je nararavye, mwahabona Imana yari yantije kwiyumvira umwanya muremure. Yaravuze iti iyumvire icokeza Uburundi kugira ngo abarundi bave mu myidogo, bumve ko bakize bateye imbere. Ndiga byose ngo umupfuko utegeza kuronka amahera bazoba bakize. Mugabo nasanze inzitizi dufise naka kahise kabi tuguma duhindukira turaba kagadusamaza. Rero tutari umwe twubake kimwe bita etat nation, nitwibone mu bahutu n'abatutsi n'abatwa, ahubwo twibone mu barundi, tuvuge tuti igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'isezerano cyasezeraniwe abarundi, Imana yasezeraniye abarundi. None rero abarundi ubwo bwene igihugu bwacu bw'abarundi tubukoreshe kugira ngo igihugu cyacu tucubake. Ico gihe turi abarundi nta kintu na kimwe kizotunanira, muga byose bitunanira kubera turi mitima ibiri. Nico gituma n'abari bafise ubwenge buca bunyika kuko turafise ibindi turiko turiyumvira ko wamubona kupfuye wishwe umva umutima urahagaze. None umutima uhagaze wokora iki? Wokwiyumvira gute? Umugoronome azokwiyumvira gute ingene azorima mu myaka nka 20 mu Burundi bukaba bushora ivyo kurya hanze kumwe ko abanyisirayeli nababwira? Uwo mwanya ntawafise, afise umwanya wo gukingira ubuzima bwiwe, ntafise umwanya wo kurondera kazoza. Kuko nivyo kumvikana ingere twaba dufise abantu bafise, jewe ndavyita ingaragaza bumenyi, kuko benshi bafise ingaragaza bumenyi simpamya bushobozi, kuko barafise ayo madiplome muga ntibashoboye gukora ivyo ayo madiplome avuga. Amadiplome ratwereka yarize ibiharuro, yarize igifaransa, yarize ibi. None kugira ngo twosanga abagoronome batigeze biga kuri mu muceri, mugabo mpaka turondera umushinwa kuza kudufasha kuri mu muceri, turondere umushinwa aza kudufasha kuri mibizinu. Erega mu baje harimwo narasavye abahinga ko nabonye abiwacu batunaniye, naciye nsaba abahinga, abashinwa bandugikiye abahinga batari bake, harimo abafise ubuhinga bwo kurima ibizinu, kurima umuceri, harimo abafise ubuhinga bwo korora ingurube, korora inkoko. Mwumva ko mu Burundi aha tutarafise bavyize, twumvikane ntidufise abavyize. Muga nabonye vyase neza, ncasaba igihugu c'Ubushinwa nk'abagenzi ndungikira abahinga, kuko mwavuze ngo hako umuntu muhifi wo mwigisha kuyiroba. None rero ndungikira abahinga, Ubushinwa bwarabandungiki. None nimwiyumvire ubu mushikiranganje burimwe n'ubworozi yatanguje ishure ryo kwigisha abize ivyo nyene. None murumva nk'amahera ariko aratakara, murumva umwanya turiko turata. Abo ba engineer barananiwe no gufata kuja kuri internet basi ati culture dohi, genda kuri internet murako mutabibona. Birasaba ko umunyamerika inda kuva muri Amerika akaza kutwereka hari icuma n'inzahabu dufise abize geology. Birakenewe kubera iki? Nta mwanya mufise wo kurondera ibateza imbere, mufise umwanya wo kurondera amacakubiri n'ibateza inyuma gusa. Ivyo byose nivyo bidusamaza. Ko rero muri abana b'Imana ntangura mu abantu, mureke kwiga ubwicanyi, mureke kwiyumvira ubwicanyi, mureke kwiyumvira kwihora, mureke kwiyumvira kurya nyanka. Mbe murazi ufise umutima mwiza ko ufata ko abantu bose bafise umutima mwiza. Muze mwumviriza abantu benshi ariko barakubwira bavuga ngo urazi naka ingene twankana, umve ntuze basi we mwikundira uvuga uti urazi ingene naka nyanka. Umunsi we wamukunze niwo munsi nabazo bagukunze. Umwe wese rero nahinduke mu mutima gikorane kandi turahiriwe kubona dutangura umwaka
ugira kabiri turi imbere y'Imana erega niri niba kwe tugize turi ku munsi wa mbere turi imbere y'Imana aha muze muraba kazohinda muri uwo mwaka wundi fata yuko uno munsi uwo mutahe dutanguranye impamba Imana idutekereye tuyifate nka nkama no kuvuga yuko iri jambo amajambo yose yavugiwe ngaha ni meza cyane muyandike mbere burya je namye nimvira yuko abajejwe guhanahana amakuru ibintu byavugiwe ngaha birakomeye ko tugira Imana amenyesha amakuru bakaba barabifashe byose nibicare babigira gatabo umunsi tuzosubira guhura kurya turiko bava bati igitabiki tuze ako gatabo tuze tuwe tugafise bavyanditse byose kuko ako gatabo turashobora guca tugenda kwa musenyeri Deo tutikosora urabe akandi kantu wibagiye akagashiramwo turagenda kwamba yahaga aba ko atako wibagiye agashiremwo bazi kwa mama buntu kuvyo yigishije bavyandike bati nta kantu wo waribagiye agashiremwo hanyuma duce tuza dufise ako gatabo kazotugira akamaro ndababwire kazotugira akamaro mugabo abo bo bavyandika bazoronka umwanya kandi turabafise abize indimi abize kwandika turabafise mugabo ko baraguma biga inzankano n'akaranyanka nahagira iki umwanya w'ivyo barashobora kuzobura naganda ndabahanura tureke guta umwanya mu bitagira mvura duta umwanya mu vyubaka igihugu n'ibitwubaka twebwe nyene muzoraba ko dudaca dutera imbere nta buye riri ku mugongo je ndabwiye Israeli n'agahugu gatoyi cyane wewe ujya karangana n'Uburundi Israeli ishobora kuba ni 26 kilometre karumenga harimwo abantu miliyoni 9 kandi kiri munsi y'Uburundi nukuvuga yuko duteranije tukagaburira Uburundi tukabagaburira imiliyoni 10 na zingahe dufise 12 n'amajana ni 11 n'amajana ufashe rero uburinganire bw'Uburundi ukabugaburira abarundi bose ugaca ufata uburinganire bwa Israeli ukagaburira abanyisraeli uzosanga Uburundi na Israeli bungana abashinwa baheruka kumbwira ko twebwe dufise igihugu kinini kurusha Ubushinwa murahaririye fata ingene abashinwa bangana uca ufata uburinganire bw'Ubushinwa ubagaburire abashinwa bangana umuriyaridi n'imiliyoni 400 fata rero ubwo buringanire bw'Ubushinwa ubugaburire umuriyaridi n'imiliyoni 400 uca ufata Uburundi ubugaburire imiliyoni 12 uca uraba ubutwaye hanini uza gusanga ari umurundi hanyuma rero abashinwa baca bambwira bati twebwe igihande kinini n'ubugaragwa mwebwe namwe nta na hamwe hari ubugaragwa erega n'ibintu bitangaje twe twaragiye abashinwa batujana mu ntara ingana nk'Uburundi habamwo imiliyoni 16 iyo ntara ingana n'Uburundi hanyuma baradutembereza umwubaho wa Manuel twari kumwe badutembereje baca batubwira ingene abashinwa babayeho batubwira bati twebwe nta ntara igaburira iyindi ikintu kivuye mu ntara kikaja mu yindi uba ntihakugishora hanze ni exportation ati none rero iyi ntara twagira tubabwire kuviremwa nta mvura irigera ihagwa kuva iyo ntara iremwa iri ingana n'Uburundi ifise abantu imiliyoni 16 hanyuma baca batubwira bati ubu rero tugira tubasabe twigishe amayeri yo kugaburira aba bantu miliyoni 16 mu ntara itarigererwamwo imvura kuva isi yabaho turarondera twari umugwi munini twari nk'abantu 10 twashika 21 turiga ducabiza kubabaza tuti tubwire rero ingene mu bagaburira baca batubwira bati iyi ntara irakanya cyane iyo hageze muri ivere iyo rero ivere iheze rujya rubura rwose ajya maneje acakama hakaza amazi ajya amazi yose nta mana rimwe ritujana
niyo duca dukoresha mu kuvomera ivyamwa n'imboga. Ati hanyuma tugaca dushora ivyamwa mu yindi ntara, tugaca tugura ibifungurwa tuzana kugaburira bene gihugu. Murumva abandi gene bateka umutwe. Ayo niyo mayeri yabo. Tuvyumvirije ndabatera inkuru. Twaritutse duca tuvuga ngo abarundi turabahimbiri. Twaritutse twebwe nyene. Uravye imvura igwa mu Burundi, naho haba muci amazi aruzuye. Je nimumbwire mu Burundi hari ahantu murabona ushobora kugenda ibirometero 5 utabonye ahantu hari riba, utabonye ahantu hari amazi. Baravuga ngo mu Kirundo naho nyene genda ibirometero 5 mbwire ko utabonye ahari umwonga. Iyumvire amazi dufise, imisozi yacu rimwe iri kwivu isi ndimwa, mugabo bikatunanira. Kubera iki? Wa mutima waseye kibi dufise mu mutima, aho kwiyumvira ibidutunga twiyumvira ivyo kumarana, gukumirana. None rero tuvi buzimu tuvye buntu, fata ko twari turi buzimu mu myaka iheze, twari buzimu. Navuze yuko twari mu muzimagiza, mu muzimiza. Uri mu muzimiza ntusubira kubona umuzirikanyi wacu wari warahumye kubera tuba mu muzimiza. Umuzirikanyi nshatse kuvuga conscience. Umuzirikanyi rero warahumye, duca tuja mu muco. Tugiye mu muco tubanza guhumaguza. Kuva mu 2005 haje twariko turahumaguza gusa kugira turariko twokanura. None no basaba ko guhera uno munsi dukanure, tugire umuzirikanyi ukanura. Kuba tugagoma mu muzirikanyi usinziriye ntaco tuzovamo. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. None mwumva tutapfuye tugenda kubera umuzirikanyi wacu udakanura. None rero ubu tugire rero science avec conscience. Murabe kuko tudaca dutera imbere. Abaje ndizeye yuko kandi murabona ko turi ngaha ubu nyene twova ngaha dufashe ingingo, ntihagire uvuga ngo ntiyize. Abarundi barazi ubwenge cyane, abarundi barazi ubwenge cyane, ntihagire uvuga ngo ntiyize. Umwe wese nave ngaha agende gukoresha ubwenge bwiwe, avuga ati kuva ubu je nkeneye ko Burundi barurangiranwa. Muze murabe ku isi yose tadutangarira kandi hatwatanguye ko duhereye kuri iki nyene. Ubu n'umushinge turiko turaca, umushinge n'uyu nyene, kugira ubumwe, kugira umwumvikano, guteka umutwe twese turi kumwe. Ukumva yuko umuhutu n'umututsi muteka umutwe mukarabya igishobora guteza imbere Burundi, muga ntimwiyumvire ngo ikibatandukanye. Nababwiye ubutu bwa uragumya nta bukwatse, ubututsi bwa uragumya nta bukwatse, ubutwa bwa uragumya nta bukwatse. Mugabo dutegereza kurema umurundi, ubwoko bw'umurundi dutegereza kuburema, tukaba bene gihugu. Bijya byo uvuga ngo ndamunyagihugu sindi umwene gihugu, tubifute umutwe twumve ko turi abene gihugu, bene Burundi. Tuvyumve neza, nibaza ko tuzobadukize. Kandi rero ko tubivugiye ngaha muri iki kibanza ceranda, aha mu marayika arahejeje kuza, mutima mweranda mwese aca buzura kugira ngo umwe wese azatahane ubundi mutima mushasha. Ndabakengurukiye rero, ndabakengurukiye kungere mwaje kwifatanya natwe koko tukaba ku gicaniro, tukaba abana b'igihugu twese turi kumwe. Erega kera ku muganuro kwari ukunyene, none ntibahurira ibwami. None mubona mwoha kwigwa hajya. Erega ahane si ku nama, ni ku nama ibwami kirimba giki hajya haruguru. Aha ni ku nama. Nico gituma twafashe yuko iki kibanza arico inzu zose z'ibikorwa vya leta zizokubakwa muri iki kibanza, kuko ni icaha giheza, ni kibanza giheza gi, kandi twasanze bizohakwira. Ico naco kirababaje. Urazi kubona dufise aba engineer nk'ubu ntihagire n'umwe aravuga ati jewe mugabo sindamubeshere. Iki kibanza gushika hajya hakurya hariho hajeje kucerekana isanamu yacu, yajeje kuvyiga wenyene, yaravyihaye arubaka kuva hari aha hakurya kuri mize viva, arateranya gushika harya hakurya kuri agasozi ko hakurya. Uharavye
niho hazoba hari inzu abashikiranganje bazoba bakoreramwo tugire n'amakartier rero niyo izoba intango ya mbere iki kibanza tuzokwama tucivuga twese kuko hazoguma hariho ikibanza nyene n'ubundi tuzaturahuriraho kizogumaho naco nyene ico duhuriramo ivyo byose byarateguwe ariko naganda abwira umuntu wese aziko yizi ivyibijaye n'inyubako umwe wese nazarondera akabirya ati Bujumbura twohakosora gute hakaba neza none ko bavyize abize bariho turafise aba engineer baze baragira akantu keza ereka n'abandi nibo bavyiyubakiye none tuze kuzana uzabumva bavuze ngurumva ngo reka turaze tugira isoko ngo isoko ngo abanyamahanga baze kutugirira ibi ubabwiye uti mbwira amahera ibarabara rya Bujumbura Gitega ryotwara kugira ari ibarabara risesuka ngo ngurumva ngo ivyigwa bakoze ngo vyari vya kera ngo reka tuzesubire tugire yindi soko ngo haza baza kuvyagitiwariza mugabo dufise abajejwe kubaka amabarabara n'ibiraro kandi bahembwa ivyo vyose tuvaha abihindutse ubujejwe kubaka amabarabara nta dukorera amabarabara ati Uburundi burimo amabarabara yose vyogenda uko bisabaya abajejwe kubaka batugirire ubuha ireke kwicara none nkukumva nk'uwo muntu niwe kubwiwe nyene niwe yavyikore mugabo ubuha usanga itarigira itwereka ikintu itwereka amakarata gusa aho kutwereka ati ngiyi inzu zibereye aha ngizi bimeze uko ibarabara ngiri kubera iki tuguma muri bya wa muzirikanyi humirije no munsi tugira umuzirikanyi ukanura murakoze rero mwese Imana ibahezagire Mana nziza muvyeyi wa twese turasubiye kwitura mu nyonga zawe twebwe tuje nk'abana babi twaragucumuyeko twarakoraraniye ibidakogwa Mana nzima turagukengurukiye ko watungikiye mutima mweranda tugatangura kwinegura turazi neza Mana nzima yuko twineguye tuba turiko turihana none Mana nzima turigaye kandi turihanye uzane mutima mweranda adufashe kuguma muri ubwo buntu turiko turarondera aha twaje mu nyonga zawe tuje kurondera ubwiza bwawe kugira ngo duse nawe kugira ngo natwe tuba abantu b'ubuntu kuko turazi yuko turi dufise kagashusho waturemanye ukavuga uti dushaka kurema ubusa natwe none rero ko twagize ayo mahigwe ukaturema dusa turagusavye Mana nzima rero uduhe umutima w'ubuntu uturungikiye mutima mweranda abariwe atugenza Mana nzima muvyeyi wa twese duhezagire uduhezagirire iyi si yacu wayihezagiye ikirema turabizi ko rutanguye kubibona ko wayiduhezagije ukayiduha ari nziza duha umuzirikanyi ukanura kugira dushobore kuhingura iyi si duhingure ubu butare waduhaye Mana nzima ntiwaturemye ngo tubaboro turazi ko waturemye kugira ngo tubeho neza none rero uhezagire inzira zose ducamwe kugira ngo turonke iryo terambere dukeneye dushobore kugira indinganizo nziza turaguhereje uyu munsi wose kugira ngo uhezagire ibikorwa byose tugira tubandanye dukora uduhezagire wewe nyene kuko ni uzi ivyo dukwiye kuko tweho ivyo dusaba n'ivy'abana b'abantu turagusavye rero uduhezagire uturungikire mutima mweranda ivyo byose tukaba tubisavye twiheze ku mwana wawe Yesu Kristo ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda